DFTV Tunda Juhudi. Twongere tubaye ikaze bakunze ibiganiro bica kuri DFTV na cyane ku bakunzi ba DFTV Sport nkuko mubizi ko tudahengeshanya kubabwira amakuru mashasha avuga mu nkino haba ngaha mu gihugu cyacu Burundi ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Uno munsi muri DFTV Sport yacu tukaba tuje kubaganirira kuri equipe nationale ntamba mu rugamba. Niyindwi mwarayibonye aho equipe nationale ntamba mu rugamba yashoboye gutsinda mu rukino rwa kivandimwe umugwi wa Tanzania igitsindo kimwe ku busa. Uno munsi rero nka DFTV Sport tukaba tuje kuganirira hamwe ku nkino uwo mugwi intamba mu rugamba wemirije gukina ni muri ya ntumbero yo kurondera itike yo kuja muri CAN ya 2021 izobera mu gihugu ca Cameroon. Turi mu tsinda rimwe n'ama equipe atandukanye no munsi tukaba tuje turabira hamwe ico igisabwa kugira ngo iyo kipe yacu intamba mu rugamba ishobora kuja muri CAN ya 2021 nkuko mubimenyereye kuri mikro muri kumwe nanje Maurito ndikumwe n'abagenzi mugenzi wanje Presanti nkuko yari yagerageje kubabwira mu ncamake bwa mbere nanje ndabakire ndabaha ikaze murakoze kwa muri ko muradukurikirana nkuko yabivuze turakwiye kuvuga kuri equipe nationale nkuko yaduteye iteka ku rukino heruka gukina muri Tanzania ibi nibindi byinshi yamazwe babwira tuzakuganira ko turabaha ikaze tutanabarambiye Presanti reka duhere gatonya sinzi ko twibutsa ku nkino zoba zimaze kuri umugwi inserukira gihugu intamba mu rugamba cambere kwanza twibutse ipure turimwo n'ipure nyabakirimwo ma equipe ya hana ya ipure turimwo cyambere irimwo umugwi novuga wa mbere ukomeye wakinyana kandi washoboye kwigenza neza kandi usanzwe irimwo abakinyi bakomeye umugwi wa Maroc hagasubira umugwi wa Mauritania n'umugwi wacu intamba mu rugamba w'u Burundi hamwe na Centrafrique. Iyo niyo migwi ine novuga turi mu ipure imwe dukeneye guhiganwa mpaka bikunda tuba bambere canka bakabiri kugira turonka amahirwe yo kuja muri CAN. Rero kugeza no munsi hariho kumbure abafana bashobora kuba batibuka inkino za mbere zagenze gute kubera ko haciye igihe kinini sinzi ko twibutsa gatonya u Burundi bwa buheruka gukina match zibiri ukuntu zoba zaragenze izo match ubwo bwarakinye nkuko warubivuze u Burundi mu rukino rwa mbere bakinye n'umugwi wa Centrafrique. Ubwo rukino twarashoboye ntitwarose amahirwe yo gutsinda twatsinzwe ibitsindo bibiri hama turakina n'undi umugwi wa Maroc wo wadutsinze ibitsindo byinshi nkuko natanguye ndababwira ko ari umugwi ukomeye dutsinda ibitsindo bitatu. Urumva iki amahirwe asigaye novuga ko ari amahirwe yuko dutsinda umugwi usigaye ari we wa Mauritania tuzokina inkino zibiri zikurikirana. Bongerageje kuraba kuri twaratsinze urukino rwa mbere na Centrafrique dutsindwa na Maroc ariko kugeza no munsi ndibaza twavuga ko ntibirarangira hamwe ko twahava tuvuga ati vyaraheze Uburundi ntibugisubiye muri CAN ya 2021 kuko ugerageje kuraba urukino rwa dufise na Mauritania tuzorukina itariki 11 z'ukwezi kwa 11 n'itariki 15 ngahe Bujumbura. Ndibaza uru rukino nta kindi kintu gisabwa haba abakinyi haba kubamenyereza Jimmy Ndayize canke Mutombola Olivier niyo bariwe azomenyereza uru rukino ataramanota 6 nkuko warongo wabigarutse kati ko dukwiye gutsinda urwo rukino rwa Mauritania. Novuga yuko icyambere twaragerageza nsubiye inyuma gato ku rukino rwaho Burundi na Tanzania kuko ibintu byose urujya rukino rwo kwitegura kuko ibintu byose novuga biva mu kwitegura. Tugerageje kuraba rero novuga nkuko warivuze ko hari amahirwe yo kugira dutsinde urwo rukino novuga hari amahirwe twaragerageje kubiganiro byaciye ko abakinyi b'intamba mu rugamba canke aba journaliste barabivuze twaragerageje kuganira baravuga yuko amahirwe hari na cyane aho tubona ko uwo mukino wa Mauritania dushobora kuwutsinda uwo mugwi wa Mauritania dushobora kuwutsinda kubera iki icyambere ubu turafise ingufu inyuma yo gutsinda umugwi wa Mauritania umugwi wa Tanzania ariko dusubiye inyuma nawo umugwi wa Mauritania warashoboye gukina urukino rwa kivandimwe n'umugwi wa Sierra Leone barabatsinda ibitsindo biri kuri kimwe naho urukino bari guhura na Senegal rutabaye ku mvo z'amagana. Novuga rero nk'abakinyi ko nababonye twaragerageje kuganira turabona ikintu kiri mu bakinyi nabo nyine urabona ko bagifite ikizere cyo gutsinda novuga ati amahirwe aracyariho na hari makenya naho bisabwa yuko dutsinda ubwo mugwi wa Mauritania izo nkino zibiri zikurikirana no kwa itariki 11 itariki 15 urukino rwa retour hama tuyindire yuko umugwi wa Maroc utsinda umugwi wa Centrafrique ariko ibyo byo novuga birashoboka twiriziye ko umugwi wa Maroc nko natangwe ndabigaruka ko ari umugwi ukomeye ko ushobora gutsinda umugwi wa Centrafrique niyo twatsinda Mauritania. Ugerageje ko twararavye urukino Uburundi bwashoboye gukina mu gihugu ca Tanzania bukina na Tanzania mu kibuga ukuntu vyari bimeze ugerageje kuraba abakinyi abari bahari n'abatari bahari hari icizere cyuko zokoroha gutsinda Mauritania
ku itariki 11 na 15. Nivyo nako ndakubwira yuko ikizere gihari ko bwa rujya rukino twakinye nuko naho vyari kuba vyiza dukinye nk'inkino zibiri aho ariko na rujya rumwe rurakwiye aho twabaye n'umurundi wese ubafise ayiyumvamo yuko umugwi w'intama mu rugamba ufise amahirwe dushobora gutsinda izi nkino zizoba mu 11 izi nkino za Mauritania tukaca tubandanya twitegura kuko izindi nkino tuzogerageza kubona ko zizogaruka mu nyuma mu kwezi kwa gatatu tugiye kwitegura bikwiye novuga rero ikizere kirahari nkuko nari nabigarutse ko mu kanya kirahari gikwiye gusa bisabe ko twitegura cyane kurutajya nkuko Frederic yagerageje kubitubwira ati turacitegura cyane ku buryo bukwiriye naho tutaronse umwanya munini wo twiteguye iminsi 3 ariko nizera yuko tuzokwitegura bikwiye mu kwitegura umukino gwa Mauritania. Makunzi ba DFTV Sport nkaba no bibutsa yuko muri iyo pole nyene Burundi busanzwe burimo kugeza no munsi igihugu ca Maroc ni cambe. Garuka ko gato nkuko turabona yuko umugwi wa Maroc yadutsinze insinda 3 ni byinshi umugwi wa Centrafrique 2 bisaba ingufu nyinshi cyane ku buryo bisaba ko dutsinda umugwi wa Mauritania n'ibitsindo bishika kuri 3. Ini wacu canke hariye niyo mahirwe no mvuga yuko azoba ari menshi kuko tuzatukuye mu ryade n'igibitsinda. Mauritania yanganyije na Maroc iraba muri Maroc itsinda muri Centrafrique biroroshe kwere kuba uno munsi two kwizera ko twitsinda 3 canke 3 birenga nkuko warubivuze. Ni football irahinduka twarabonye nk'umugwi wa Madagascar muri kani heza aho twabonye yuko wadutangaje urashikana ukora yashoboka tutari tuvyiteze kandi n'u Burundi bwashyize muri kane ntituvyibagire kani heza atabantu benshi babiha amahirwe aho abantu bose byabaye nk'igitangaza aho babonye umugwi w'u Burundi shoboye gushika hariya muri kane birashoboka turafise ingufu turafise experience yo kuva mu mapure tugashika no muri kane ahubwo nayo nyene ndibaza atagitangaza nayo nyene nta manota menshi yiteze ku Burundi. Mathematically ugerageje kuraba muri iyi pure nkuko wari uheje kubivuga yuko u Burundi busabwa hasi hejuru gutahukana amanota 6 yo kuri Mauritania nuko bigenze nkuko u Burundi bwoca bugira amanota 6 Centrafrique cigumana amanota 4 isanzwe ifise ariko ngaho rero ho bahagezeho ko dusigaye dusengera kuri ya match ya Maroc na Centrafrique mu gihe Centrafrique yoshobora gutsinda Maroc inkino imwe canke zibiri turabona ko twoba tugiye muri vya bihe bigumye za bihe bigoye kugira ngo u Burundi bushobe kuja muri kan novuga ku cerekeye urukino rwa Centrafrique na Maroc jenga hari ikizere ko gihari ikizere gihari ni iki umugwi wa Maroc n'umugwi ukomeye n'imiburi buri muri pool ushobora kuvayo udafise munsi y'amanota 12 kuko tugiye turabona ijya migwi iri hejuru kenshi bifise amanota ashika kuri 12 ariho ngarutse ko rero nca mvuga rero ko amahirwe twe novuga ya mbere twe novuga ahari nayo gutsinda umugwi wa Mauritania ko imwizo nkino zibiri zizohuza umugwi wa Centrafrique na Maroc turize ko ishobora kuronka amanota 3 kuri Centrafrique ariko mu gihe tuzoba twatsinze izo nkino zibiri tugakora amanota 6 umva Mauritania izo bigifise amanota 4 mu kunganya na rukino bahuje na Maroc busa ku bundi no mu gutsinda umugwi wa Centrafrique azobara amahirwe wacu kandi naho Mauritania naho Centrafrique yotsinda rukino rumwe Maroc izo kigira amanota 6 ariko natwe zizatunganya amanota hazoba hasigaye gwa rukino rw'u Burundi ruzoca rukina na Centrafrique civyikorera ngaha nyene Bujumbura nkuko turashobora kuyitsinda na Maroc naho nyene warabonye mu mwaka wa heri gihe dukurayo Gabo ifise ibihangange ko twayitsindiye ngahi ko itatwe amanota 3 ngahi wacu mbere turonka n'amahirwe yo kubandanya kandi bari basanzwe bafise abakinyi bakomeye aho rero numva turinze duhora n'umugwi wa Maroc tumaze kuronka amanota 3 hoba hari ikizere gikwiye kuri ubwo rero tugereje kuraba kandi u Burundi turabona ko bugifise amahirwe kuko buzokina umukino rwa nyuma n'umugwi wa Maroc uwo mugwi wa Maroc urashobora kuzoba waramaze kwikarifya muri kane ya 2020 nayo n'amahirwe akomeye cyane ku mugwi w'u Burundi nayo n'amahirwe umugwi w'u Burundi none kugeza no munsi niki usaba abakinyi abafana n'abajejwe umugwi sokera novuga byinshi nta bintu byinshi twosaba koko ugerageje kurabo batweretse ko bariko barabikora ugerageje kubona urabona yuko hari igaruka ry'abakinyi nkuko Arsene Bucuti yagerageje mu journaliste wa Buja FM twarakoranye ikiganiro yaragerageje bivuga ati ni n'amahirwe yuko ubona hari abakinyi batatu batahora muri equipe nationale bagarutse kandi bose bagerageje gutangura bigenza neza no vuga Steve na Emery na Said n'abakinyi bagerageje gutangura kandi urabona ko berekana umupira mwiza yarabigarutse ko Kadogo yuko mu kuzibira yagize ubuhinga bwinshi mu kuzibira ariko benshi batabibonye urumva n'amahirwe kugaruka kwabo bakinyi
hagarutse n'ikizigire mu abafana barizeye umugwi wabo, nivyo biratuma abakinyi biyumva yuko hari abantu babari inyuma yo gutsindwa inkino zibirumva hari gihomenga ntimuciyumvamo gukina, ariko abafana barumva ko bakunda equipe nationale ntamba mu rugamba, ikaba n'amahirwe ku bakinyi no kwitegura. Baragerageje kubivuga yuko babandanya kwitegura, umaze gutsinda umugwi wa Tanzania nawe nyine wagiye muri CAN, umugwi wa Mauritania wumva abaremwe amahirwe menshi yo kubatsinda. Reka tugarukire uno munsi ngaha tunashimira mwese mwadukurikiranye na cyane cyane ku bakunzi ba DFTV Sports, tukaba tubemereye yuko tuzogenda tubashikiriza inkuru ku mwanya biciye kuri YouTube no ku mbuga zose dusanze duhurirako na DFTV 257. Bless Anti, reka ndagushimira. Bonko warabigarutse ko nanjye nagushimiye, ariko tubandanye dukunda inkino ziwacu. DFTV yaremeye ko izo zirabashikiriza inkino zose, aho tugiye kuza turashika no mu nkino zo hasi, apana kuvuga Premier Division canke intamba mu rugamba. Murakoze. DFTV Tunda Juhudi.